Icambere na mbere mbanje gushimira Imana kubera yatuzigamye mu rugendo tukagenda amahoro dushika amahoro n'ubu dushitse amahoro. Jewe rero nkurongoye ishirahamwe umugira neza nibajije ca kibazo umwe yavuga ati mbega Mana narike kugira ngo nyibuke. Jewe birandengera n'umunezero ndengera kubera kugashimwe sijyambere kabonetse gasa nako nigeze kuronka ku giti ciwanje muga ubu rero nagashimwe kaje kuri fondation mugira neza ku bikorwa dusanzwe turangurira abene gihugu. Haba namwe ndabashimiye kubera turangurira abashima kandi bahezagira n'Imana igacihezagira igacicisha no ku makungu kw'isi yose. Kira none hose ako konyene niteze nagira ndababwire n'akandi gashimwe twiteze mu Burundi. Hariho n'akandi gashimwe twiteze ka Global Health kajanye n'ingene twitaho amagara y'abantu. Ivyo vyose tubona ko ni ubuntu bw'Imana, si kubera inguvu ziwanje, si kubera inguvu zabo dusanzwe dukorana, ni ubuntu bw'Imana. Wa muririmbyi ngo yanyitoreye ntaranaremwa, jewe mbona ko ngo ntaranabaho Imana yari bizi ko ubwo bushimwe buzoboneka kubera ndiko ndakora. Sinkora kugira ngo shimwe n'amakungu, nkora kugira abene gihugu abantu banezerwe, abantu bamererwe neza. Ariko rero ko ako gashimwe kuko nkunda kwivuga, ndashimira uyu canke uriya yagiye aramamaza uku canke kuriya ibikorwa dukora, akavyamamaza mu makungu, haba mu kuririmba, haba mbere no mu gutukana, kubera kuko nabivuze iyo ubuntu ariko arakwaturako inabi ata mutima mu bufise aba ariko araguhezagira. Rero ndashimiye aho bose bagenda bavuga ibitari ivyo, muga Imana nayo igaca yerekana ukuri, kubera Imana niyo mucamanza mukuri. Bose ndabashimiye cyane, abari ngaha hafi abari kure bose bagenda bamamaza ivyiza ndetse n'ibitari ivyo. Ndabashimira cyane kubera nkuko nabivuze bituma menyekana mu makungu, kubera amakungu arashaka gufatira kuri kijya bavuze kitari ico kigatuma bashika kukuri, baca bakikorera ko kugira ngo bashike kukuri. Rero abo bose bacinzira kugira ko gashimwe kaboneke, benshi bagiye barankeza, ndabashimiye cyane. Mpereye gushimira kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nshimira guverinoma yose, imigambwe itandukanye, abagenzi mwese ndabashimiye cyane ukuntu mwagiye murankeza. Nanje ndabakeje kubera ni iteka ku gihugu cacu c'u Burundi.